Guys, mugire umunsi wa gatanu mwiza n'ibihe vyiza yavanye naho muherereye. Reka makuru yacu y'umunsi tugana tuhera mu gihugu ca Tanzania. Bazindutse barandika Saido Ntibazonkiza bimenyesha makuru vyose n'indi nkuru vyanditse muri aka gatondo ku ma front page yavyo. Ajali Saido Ntibazonkiza ikimenyesha makuru Mwana Sport Kit musahau tu Saido nye msihofu mtafurahi wenyewe. Mnamwona kabisa ona kariwe bagiye barandika Saido Ntibazonkiza avuga ati bwana namwe muzishima avuga ati duhu ya Saido Ntibazonkiza na Serpongo muri Tanzania bagiye kwica abantu. Saido Ntibazonkiza kabisa na Serpongo munyagana bavanye muri Lion Sport ati bagiye kwica abantu. Kemenyesha makuru cungaho nyine mu gihugu ca Tanzania nico kitubwira kiti Saido Ntibazonkiza kabisa yamaze gushika. Kigaruka nawe kuri Saido Ntibazonkiza ikimenyesha makuru cungaho nyine cha mtizi mchezo nacho kitubwira kiti Ntibazonkiza atoa kauli ya kibabe. Urabona akamenyesha makuru vyaho vyose cyagiye baraga kuri Saido Ntibazonkiza kabisa yarashise mu gihugu ca Tanzania avuye ngaye Bujumbura nyuma yo gukora amateka mu ntama mu rugamba avuga ati ngiye kubikorana muri Tanzania naho. Ikimenyesha makuru cyo ngaho nyine mchezo la jiji nacho kitubwira kiti kila kitu uwanjani Ntibazonkiza. Ntibazonkiza reka kabisa yavuze ati ibi nibisanzwe n'amajambo gusa n'ibindi ati ibintu vyose tubibonera mu kibuga. Ubona ko reka kabisa uyu mugabo wacu ubona kakuze mu mutwe cyane. Avuga ati kunyakira kunyine ni vyiza amajambo arimo aravugwa ni meza atariko vyonse ni mu kibuga. Ubona ko umugabo akuze cyane mu mutwe atari vya bindi ubona ko bakwakira cyangwa kuvuga bwana ngo namaze kuba umusitare ibintu nk'ivyo kaco bibagicakujanyeyo. Ntibazonkiza aravuga ati kila kitu uwanjani uhuru vision nacho kitubwira kiti bwana Ntibazonkiza anza kazi jangwani. Ati Ntibazonkiza kabisa abasaya yatangiye gutangura kazi akaba ari umugabo amaze no gutangura imyimyezo mu gwa Young Africans ku munsi wejo. Ubona ko imyesha makuru mu by'ukuri byo mu gihugu ca Tanzania byere vyamwanditse kimyesha makuru cungo nyine mu gihugu ca Tanzania naco kitubwira kiti bwana Ntibazonkiza kabisa mafika ati mkwasa aitabia Yanga. Ati amefika ati aje gukora ivyashoboye vyose mu vy'ukuri akore ivyo ashoboye vyose. Ikinacho kitubwira kiti tukutane uwanjani bwana. Ati kiungo mpya wa Yanga afunguka amekuja kufanya kazi kufanya kazi kabisa. Kitubwira kiti Ntibazonkiza yatubwiye yuko ibintu vyose ni mu kibuga ati tuzobonanire mu kibuga ati hana majambo ibi ni ibintu bivugwa gusa yego ni vyiza tariko mu kibuga nico kinzanye kura amateka ngaha muri Tanzania. Nkandikisha kabisa nkaduza drapo y'Uburundi mu makongo mu vy'ukuri uyu muri legend na umuto nk'umuri legend mpira w'amaguru w'Uburundi uravye ibintu yamaze gushikako n'ivyo yashitseko naho yaciye no kwitangira mu vy'ukuri mu gisura kagiye ntamba mu rugamba naho kekeranya mu vy'ukuri kari muri legend umupira w'amaguru ngaha mu vy'ukuri mu Burundi. Kinacho kitubwira kiti bwana amefika amefuka kabisa. Ntibazonkiza atua wapa Yanga imani. Nyesha makuru kabisa vyo muri Tanzania je vyamwanditse kabisa kabisa bivuga biti Ntibazonkiza natua awapa Yanga imani. Ukabona yuko Abatanzania mu vy'ukuri ubwoba bwatanguye kabisa kubashoka kabisa bavuga ati duwe ya Ntibazonkiza hamwe na Serpongo muri Yanga abantu bagiye gufa. Bijya mvuga za Simba za Azamu Yanga igiye kwica abantu bwana igiye kwica abantu. Akaba Yanga imaze yicaye ni mu kibanza ca mbere ivuga ati champion y'uyu mwaka itaha muri Yanga. Ari na mpamvu imira rokrita kabisa abakinyi bambere muri East Africa ivuga ati dutegerezo gutwahana kabisa champion y'uyu mwaka nyuma y'igihe Simba yarigize umwami y'uyu mwaka ni yacu. Ikaba Yanga inafise ni mu menyereza wo mu Burundi mu vy'ukuri Kaze Cedric akaraba gabo babiri b'abarundi wituge kudusa drapo y'Uburundi mu gihugu ca Tanzania bavuga ati
ebwani da portezo kuduga ngaha naho amateka akabandanya kuba amateka. Reka rero Saido Ntibazonkiza tumwe tumwifurize mu vy'ukuri amahigwe masi mu gihugu ca Tanzania. Turabizi ko agiye kubikora bizomworohera, azoba amenyereza no mu menyereza wo mu Rundi kwinjira muri bizomworohera n'ibindi bintu nk'ivyo kabisa. Tunifuriza n'amahigwe Yanga ubusimba nta Murundi akinayo, ivyo kuyifana vyaheze ubu twese dufana Young Africans bwana Young African Sport Club. Twifuriza n'amahigwe gutwara championnat yo mu mwaka na Saido Ntibazonkiza n'umumenyereza wo mu Rundi muri rusangi babandanye kwigenza neza. Ciao ciao. Duri nyene ngaha mu gihugu ca Tanzania ikimenyesha makuru cyo cagarutse kuri Leo Messi yaciwe amande y'amayero 300 nyuma yo gukura ijezi yari yambaye ya Barcelona akambari ya Maradona. Tuje tubandanyiriza ngaha nyene kuri Leo Messi mu gihugu ca Espagne. Bagiye kabisa n'abaragaruka kuri Leo Messi imenyesha makuru vyaho bitandukanye vyagereka ikimenyesha makuru cyo ngaha nyene mu gihugu ca Espagne. Mundo Deportivo kivuga kiti operation ya Neymar kigaruka kuri Neymar amajambo yatangaje ku munsi wo kwakira nyuma gutsinda Manchester United muri Champions League. Aho Neymar yavuze ati intumbero yanje no gukina na Leo Messi, niyo ntumbero mfise mu mwaka uza, ndavyifuza shaka ko twongera gukinana ibintu bikagenda neza kandi izeye ko mu mwaka uza tuzobishikako. Akaba ari jambo Neymar kabisa yatangaje. Kemeje mago kivuga ati kabisa Neymar impamvu zitazotuma operation ya Neymar camwo nuko rero Paris Saint-Germain yorokita Leo Messi karokita Leo Messi cyangwa Neymar akaguka muri Barcelona kuyo yibona kidakunda kitubwira yuko impamvu zituzemeza ibintu vya Neymar vyo camwo ariko Barcelona ataho bashifise bwo kurokita Neymar mu gihe Paris Saint-Germain itari kurokita Leo Messi ifise amakashi. Mu gihe impamvu ya gatatu ruko Barcelona nayo yiteguye gutanga Leo Messi bageranje ku majambo ubu umuperezida w'ifata kibanzi yatangaje ku munsi weje avuga ati iyo barije bona ari perezida muri mwiciri heze nari kugurisha Leo Messi kubera ubutunzi buke uyu mugwi ufise bivanye n'izi mpamvu za Covid. Kibwa kiti operation Neymar mu vy'ukuri ishobora gucamo kinagaga no kuri Sergio Ramos na Valverde bamaze kugaruka mu vy'ukuri mu myimenyerezo mu vy'ukuri ubona ko bashobora gukina finali finali yo twagutanga finali yabo yo ku munsi wa gatanyesha makuru sport cyo mu gihugu ca Espagne naco nyene cyagekaraga ko ivyo bintu cyane vya Neymar. Kibwa kiti ivyifuzo vya Neymar biroroshe cyane, ati ni ibintu vyoroshe cyane, ati kubera ko Paris Saint-Germain irafise ububasha bwo gusinyisha Leo Messi iriteguye kumusinyisha, ati kandi Barcelona nta miliyoni 100 canke zirenga ifise zo gusinyisha Leo Messi, ati kandi Barcelona itana no kugurisha Leo Messi. Tufatiye ku majama perezida wao yamenyesheje avuga yuko ari we yari kugurisha Leo Messi kwera ubutunzi ikibazo cy'ubutunzi barimwo. Akindi impamvu kaba Paris Saint-Germain nayo Real Madrid ni yaramiki batwaye Kylian Mbappe bashobora kuca basinyisha Leo Messi kandi amahera bakazoba bamaze kuyaronka bikazotuma vyoroha. Mwumva yuko Leo Messi mu vy'ukuri bwana inkuru batanguye kuyiduza ishobora yuko nyene ashobora kuja muri Paris Saint-Germain naho byavuze kuri Manchester City. Ariko jikino hano Leo Messi nkanje ku giti canje ikintu numva kibereye nuko uja muri Premier League. Izi za Ligue ni championnat ziraho na Neymar ubwiwe ntagifatwa nk'umukenyi mwiza cyane bivanye na championnat kinamwo. Naje muri Premier League hatane tubone Leo Messi w'ukuri. Ikimenyesha makuru kandi kinatubwira kuri Leo Messi ashobora rero kunganya na Pele ku munsi weje ku rukino rwa Cadiz agakora amateka akanganya na Pele ibitinde 683 batsinze mugwi umwe mu mateka. Akaba rero bashobora gukora mu mateka akanganya na Pele amaze kuyakora. Kandi tubwira yuko rero umugwi w'Ubutaliyano watomboye Espagne muri kimwe cya kuri cha UEFA Nations League, mu gihe umugwi w'Ubufaransa watomboye Ububirigi. Mu gihe kinatubwira yuko Madrid ya tangaye kuvugisha Pochettino akazosubira Zinedine Zidane. Mu gihe rero kinatubwira yuko rero Luis Suarez yamaze gukira Covid-19 ubu ari tayari kugaruka mu kibuga nyuma y'igihe bamupima basanga akiyigwaye. Mu gihugu cy'Ubufaransa kimenyesha makuru l'equipe kitubwira kiti Neymar fait son mercato, ati Neymar akura muri katozi wiwe. Najegara ku inkuru ya Neymar na Leo Messi
akaba rero guys hari inkuru ikimenyesha makuru iteleviziyo mu gihugu cy'Ubufaransa RMC Sport, umumenyesha makuru wayo ku munsi w'ejo yavuze inkuru aho yavuze ati ndi tayari cyangwa ndemeje yuko Leo Messi azoba ari umukinnyi wa Paris Saint-Germain muri saison iza. Ati ndi seriye muntahure neza, sindiko ndarota. Leo Messi azoba ari umukinnyi wa Paris Saint-Germain muri saison iza. Akaba ari ijambo abantu bose bacibaza bavuga ati ibintu nivyo bimeze gute. Akaba yamenyesha amakuru bitandukanye mu vy'ukuri vyatangaye kwinjira mu iyo nkuru bisesangura nko mu ndwimo cyangwa zibiri tuzomenya ivyo ari vyo. L'équipe regaruka kuri iryo jambo rya Neymar ivuga ati Neymar arimo arakora Amerika dozi wiwe ati Messi bwa bundi nyina giraze. Ikimenyesha makuru rero mu gihugu cy'Ubutaliyano Corriere dello Sport cyaretse kukunganya kwa Napoli igitsindo kimwe mu kindi kabisa no mu mugwi wa Azo mu gihugu cy'Ubuholandi kabisa kivuga ati Napoli ivuye habi. Kinagaruka kabisa no kuri ku nkuru ya Neymar na Leo Messi kivuga ati Neymar yahamagaye Leo Messi amusange muri Paris Saint-Germain. Kinagaruka no kuri Leo Messi bavuga ati kabisa baracahanganye na Cristiano Ronaldo ku makuru kivuga ati Cristiano Ronaldo aracharota acafise inzara yo guca amakuru ati ubu yamaze gushikana ashika amajana 8 Record amajana 8. Kina twibutse yuko rero ubutana bwatongwe mboye Espagne muri kimwe cyakora cya UEFA Nations League kimesha mu Sport kikaruka kuri Juventus kivuga kiti Juventus ubusi yabazehe ati mu rukino rwa twaraye turangije kwa Dinamo Kiev abakinyi 8 bari munsi y'imyaka 25 abaze kabisa bishima bavuga ati bwana ubu ntitukirabazehe ntitukikinesha abazehe nka kera. Ubu bino abakinyi 8 bari mu kibuga bari munsi y'imyaka kabisa 25 barimo Arthur Chiesa, Bentashir, Makeni, Demiral Delight, Kulusevski na Draxi kabisa bose ari munsi y'imyaka 25. Kandi no kuri Olivier Giroud ashobora kuja mu Guante Dome nyuma yo gutsinda kabisa ka triple mu Guante Dome wa Chuzu. Kimenyesha makuru ga Saido Sport cyangwa se nyine kuri Ansem ateka mu bagitsinda kabisa mu Guasatiki ibitsindo 4 muri 2. Ansem na nacika tishitike ya kimwe ya round ya 32 kabisa muri Europa League kabisa naho yari dafise kabisa ziratani akaba asemye ryoshe muri iyi minsi top of the table kabisa muri Serie A akaba nayo we nitsinda comeback 4 muri 2 setike banje utsinda 2 mu bisa bigombora akaba ari Saido Sport agarutse kuri AC Milan. Mande makuru abayiri baravuga gazi kimenyesha makuru marka mu gihugu ca Espagne je kuri front page yacu umunsi cyagarutse kuri ku mpamvu ijana zotuma Sergio Ramos ahabwa iyindi kontra muri Real Madrid. Urabibona ibintu bewa impamvu ya 85 ya 70 ngahe icagiye kegeranya ibintu ijana kibwira Real Madrid ati ibintu ijana gusa muvyibutse ukunda no muri jandi amaze igihe kitari gito aho yagiye arabakura yibona impamvu ya 48 umutwe wa Atletico Madrid kuri finale ya 2014 bakombora ibindi bintu byinshi. Bwana bavuga ati izi ni zimwe mu mpamvu ijana zotuma Real Madrid iha kontra Sergio Ramos ntagendera ubusa bamuha iyindi kontra bamwongereza amasezerano mu vy'ukuri. Akaba yandi makuru ya transfer kimwe cy'amara Talk Sport kivuga ko Arsenal na Liverpool zifuza umunyamali Yves Bissouma wa Brighton mu gihe Antonio Rudiger na Fikayo Tomori ngo ashobora kuva muri Chelsea mu kwezi kabisa kwa mbere nyuma yo kutibona muri system ya Lampard mu season. Mu gihe Barcelona kabisa atangwe ibiganiro na Ousmane Dembele byo kumuha iyindi kontra mu gihe Manchester United ishobora kwirukana Ole Gunnar Solskjaer ikamusimbuza na Pochettino cyangwa ikazana Antonio Conte cyangwa ikazana Diego Simeone kuko umubosi wa kera wa Crystal Palace Simon Jordan we yabivuze ati wewe nikabibona mu gihe Arsenal ngo ikwiriye gusinyisha Wilfried Zaha nkuko umukinnyi wa kera wa Arsenal Simani David abivuza ati umugwi urakina umukinnyi nka Wilfried Zaha wa Crystal Palace. Mu gihe kabisa Jose Mourinho wewe yavuze yuko uko yibona muri kazoza agasigaje imyaka iri hagati ya 15 na 20 akimenyereza. Guys rero mu yandi makuru wa umugabo ramubona Cristiano Ronaldo uyu ngabo amaze gutsinda ibitsindo 133 mu mateka ya Champions League. Niwe mukinnyi amaze gutsinda byinshi mu mateka akaba amaze gutsinda kimwe 1,5 canke kimwe n'igice y'ibitsindo vyose yamaze gutsindwa mu mateka ya Champions League bimaze gutsindura Cristiano Ronaldo 1,5 y'ibitsindo 1,5% y'ibitsindo vyose yamaze gutsindwa mu mateka ya Champions League bimaze gutsindwa Cristiano Ronaldo.
ke papa we uyu mugabo mwumva gute kabisa ubona ko atoroshe namwe mu statistique mu vyukuri asekeje anatangaje imvugire 5 début de l'histoire de Ligue des Champions byatsinzwe na Cristiano Ronaldo the god guys mugire ibihe vyiza.